ego nyakubahwa chef de zone mugenzi muvandimwe, iki gitoro kije uko bambariye, kuko urabona natwe baratudokimanta uko bambariye. Iki gitoro kije bavuga ko ari amakamyo ashika 100 chance arenga. Ayo makamyo ne ya Regideso. Ayo makamyo are ya Regideso. Kuri jewe Habimana Pasteur ndanezerewe, ndishimye, ndabyinye kuko ya monopole turayikuye. Ndabivuga abantu bose bandeba ujishuraza ukuntu bantuka, ndiko ndavuga nti igitoro naho mubesha kigiye kumera i Burundi nk'ibiharage bivuye mu Kirundo, bivuye Makamba, bivuye Igitega, bivuye mu Cibitoki. Twese ibyo biharage babishore ku isoko kwa Sioni. Lo consommateur ujya konsoma niwe azomya ati ndagura ibiharage chance ndagura ibi chance ndagura. Igitoro ni ngombwa kimere nk'ahandi hose, niko bimeze n'ahandi hose. Igitoro si cy'umuntu umwe, haba nk'amakompanyi 10, 15, 20, 30, ugasanga hamwe kiguraya, uwundi agasanga ibeyi n'intoyi, uwundi ibeyi n'intoyi. Urumva nk'iki kije, Imana ishimwe, ndashimiye Imana yuko irongeye kandi guhezagira Uburundi, kizanye Regideso. Uko tuvyumva bakiranguye ku madolari, natwe tuvuga duti bo niba dufashe tukizane tukiranguze ku marundi. Urumva Burundi burasohotse, nta gitoro kizosubira kandi kubura i Burundi. Uviza amarundi uzorangura, bo dufashe. Uviza amadolari uzorangura, bo ubu rero ni muhe tuvyina ahubwo tunezekwe, kuko ya monopole urazi aho rihimiriza ivyihimiriza. Babandi bayamvugo ngo leta ngo ni bayihimirize ngo zana amadolari money. Yo Imana irabakojeje isoni. Rero jewe ndanezerewe, suswari ndanezerewe, ahubwo kiratebye cyose kibujumbura kitwongere kandi kubona imodoka ni mwihagarara kuri station tukanywesha turengana. Yewe iriti rimwe ku 1213 yari yatwishe. Reka rero Burundi bugomba busasagare butera imbere. Ndavugije impundu. Cyo gitoro si gwacu uko batubwiye ni cya Regideso. Gwacu kiri cyari Dar es Salaam, turi cyapfukama imbere y'umuvyeyi leta mvyeyi. Baduhe nacu urupapuro dusaba hama tukizana. Regideso izorangurisha amadolari, izorangurisha amarundi ntavyo tuzi kuko twebwe nituri Regideso. Mugabo twebwe tuzorangurisha ku marundi. Iki gitoro si gwacu n'ukuri ni cya Regideso seruko bambariye. Nuko byifashe nyakubahwa mu Promeninde yayiguhaye rukirurikuye ku murongo, sindiso kandi sindi nyoko, mbega mu muryango iwanyu ndimo. Niki cyo mbuza kuzana igitoro, oya na kimwe ntanasera, ntacyo mbuza kuzana igitoro, ewe rufirura nyubahutse. Niki cyo mbuza kuzana igitoro, oya na kimwe ntanasera, ntacyo mbuza kuzana igitoro, ewe rufirura nyubahutse. Ifumbire yagenewe abarimyi bo muri komine ya Bubanza ishyikirizwa ku biro by'iyo komine, ariko nk'uko amakuru duhabwa n'abarimyi baho, iyo fumbire isanzwe ari na nkeya bayironswa nk'uko bitegekanijwe. Bagiriza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza ngo Raboze Alexandre waheze akaza akayifatira akaja kuyigurishaho yishakiye. Ivyo akaba ari navyo vyatumye ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abarimyi bamwankira ko ayikura aho yari iri. Uyu munyagihugu akaba ariko anegura ko atamatoza yakurikiye kugira ngo ahanwe. Batoza namwe nikaraba abanyagihugu bataye kuyihagarika ngo nari n'abanyagihugu bagomba ifumbire nirenganga yatrabwira ngo n'amashyirahamwe yasangwa ngo yigukira umuganga bari bayijyanye igihanga. Amaze kubona ko abanyagihugu bashavuye, amakuru y'Ububanza amenyesha ko ngo Raboze Alexandre icyo yajyana nyafumbire mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ahi Bubanza. Kiretse ivyo akora ku ifumbire, uwarongoye umugambwe CNDD-FDD aragirizwa kandi namwe mu banyagihugu ayandi manyanga akora mu icuruzwa ry'isima. Niwe
rukaba rusangiye n'uwitwa Baturime bagize ishyirahamwe nyene kijejwe kuyidandaza ikiraguya province bagushika izindi modoka zipakira zitwara aho zitazi zishagishika. Abo banyagihugu basaba umukuru w'igihugu Barikito Ndayishimiye ko yobafasha agashira ku murongo iyo ndongozi y'umugambi uri ku butegetsi mu ntara ya Bubanza. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutarashobora kuronka buramatari wa Bubanza utwumva ico avuga ku bibera mu ntara arongoye. Eloge Divine Mesha urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye. RPA Iyi muriko murumviriza ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru. Ibagwa ry'inka, impene n'intama riraba ku mugaragaro mu bibanza bisanzwe bibagirwamwo bikwiragiye mu makomine agize intara ya Gitega. Bugingo isoko y'ibitungwa yoyo itarugurugwa, abaranzi b'ibitungwa bita abakomisiyoneri baca bahatorera akoyokwe mu kwereka abagura inka n'ibindi bitungwa iyo babigurira. Eric Niyonzima arabitwiganira. Kuva fashwe ingingo yo gusubira kubaga inka, impene n'intama, ivyo bitungwa birabagwa kuri kwamye mu bibanza vyamye bagirwamwo bikwiragiye makomine agize intara ya Gitega. Aha twovuga nko ku macunire ya komine Gitega na ya komine Bugendana hasanzwe hazi ko habagirwa inka nyinshi. Abatari bake mbere bavuga ko ubu habagwa ibitungwa vyinshi kurusha ivyabagwa imbere y'uko irya ngwara yatumye ibaga ry'ibitungwa rihagarikwa yaduka. Bamwe bakavuga ko ubu habagwa ibitungwa vyinshi kubera utwera tweze kandi hari n'imanza nyinshi bivanye n'uko ari muci. Ikindi nuko ingingo yo kubanza kwegeraniriza hamwe ibitungwa mu kiringo c'indwi yose imbere yuko bibagwa, ivyo bita quarantaine mu gifaransa, itagikurikizwa. Ibitungwa biza bishikira kubagwa, ariko ico bikoze nuko ibitungwa biba bivuye hafi na hafi yaho bibagirwa, bivanye nuko isoko y'ibitungwa ya Gitega yaho rishorerwamwo ibitungwa bivuye mu ntara zitandukanye ndetse no mu gihugu kibanyi ca Tanzania itarasubira kugururwa. Icuki iyo soko itarugururwa rero catumye abaranzi b'ibitungwa bita abakomisiyoneri bahatorera koyokwe, kuko aribo barangira ibitungwa nk'inka, impene n'intama. Ababigura bita abayangayanga kugira ngo baze kubigura babigurisha inyama. Ni mu gihe abo bakomisiyoneri igihe isoko y'inka yari kirema bari babujijwe gukora, ariko ubu nibo bakwiye imitumba baja kurondera inka, impene n'intama bigurishwa kugira ngo babirangire abo babigura. Ico bakora, igitungwa barangiwe baca bagisanga iyo kiri, bumvikanye na nyeneco igitungwa kiza gishorewe gushika ku macuniro. Iyo ibitungwa vyaguzwe bitari bushobore kuhashika, hari imiduga ikiza kubipakira. Iyo nayo ni imiduga yahora ariyo mu bwoko bw'imodoka ntono bita voiture, yahinduwe iyo gutwara imizigo, ikaba ariyo ikiza kuzana ivyo bitungwa cane cane inka, ariko ntirenza inka imwe mugabo kandi igashobora gutwara inka zibiri ntono. Eric Niyonzima tugukengurukire. Tukivuga ibijanye n'ibagwa ry'ibitungwa bidaciye mu mategeko, tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire mu ntara ya Cibitoke, aho navyo nyene bibagwa ukuri kwamye muri iyo ntara batabanje kubimaza imisi, aho bikwirikiranirwa n'abaganga b'ibitungwa kugira barabe ko bitagwaye. Abanyagihugu bavuga ko bahitamwo kubikora uko kuko kuvyegeraniriza hamwe ikiringo c'indwi yose basanze bibahomvya. Inkuru twateguriwe na Dani Claire iratwumva. Iminsi indwi yashinzwe kugira ibitungwa vyimirije kubagwa bibe vyakuwe mu bindi kugira bikurikiranwe ntihave habagwa ibitungwa bigwaye. Abanyagihugu babona ko ari umuzigo munini kubgabo, ibitungwa vyabo biraheza bigatakaza ibiro, gutyo bakahahombera nk'uko bivugwa n'uyu mworozi. Abanyagihugu babonye ko bahomba, abanyagihugu barabonye ko bahomba, ntabwo inka yawe ngo imaze ahantu iminsi 20, iminsi 7, baca babivamo kuko imyaka myinshi ntiri muri ico kigo cabo irahoroka, irakiro kandi nabo baganga barayikurikirana nabo tubona. Abanyagihugu bahisemo kubivamo rero babaga kuri pamye babacahiga bakibaka ntangorane. Amabagiro yimuriwe mu mihana y'abantu. Oya, nta masoko y'ibitungwa aragira gushoka, nta soko namwe. Mbona batekeye itunga mu masoko kugira ngo